Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloys Bigirimana. Urakoze Edi, turamutse n'abaduteze amatwi. Turayahera mu karere ka Afrika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso ejo kuwa mbere bavuze ko basubijeho ibwirizwa shingiro inyuma y'indwi barihagaritse. Bavuze kandi ko bagenye urongoye iyo kudeta Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo Damiba kuba umukuru mu kiringo c'ifata kibanza. Iyi ngingo bayifashe inyuma yaho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rihagarikiye Burkina Faso muri uyo muryango. Ni mu gihe kandi ibihugu vyo muri CEDEAO hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika basabiye ko igihugu kigaruka mu nzira ya demokarasi, ubutegetsi bukasubizwa abasivile. Mu itangazo ryaciye kuri televiziyo, ako kagwi k'abasirikare kavuze ko igihugu kirongowe na Mouvement Patriotique pour la Préservation et la Restauration ukaba ari wo uzokirongora muri iki kiringo mfata kibanza, ariko ntibavuze ikiringo iyo mfata kibanza izomara. Itangazo ryavuze kandi ko ubutegetsi buzogira ivyegera vya perezida bibiri, ariko nta mazina yabo yatangajwe. Muri indi bwirizwa ryasomwe kuri televiziyo nyene ryavuze ko umukuru w'ibiro vya gisirikare Gilbert Ouedraogo yatanze imihoho. Muri Afrika kandi umunyetanzania yararongoye abajihadiste kandi yagirizwa ibitero vy'iterabwoba mu buraruko bwa Mozambique yararashwe aricwa nk'uko vyatangajwe n'igipolisi ejo ku musi wa mbere. Tuahile Muhidime niwe yari arongoye igitero cyo mu 2020 cafashe Musimboa da Praia, ni kivuko kiri mu buraruko bw'igihugu ca Mozambique cyakoreshwa mu kwakira ibikoresho vyakora mu migambi wo gucukura gaze muri ako karere. Umukuru w'igisirikare muri Mozambique Bernardino Rafael yavuze ko inteko z'igihugu ciwe zafatanije n'iz'u Rwanda mu kurasa Muhidimu ku munsi wa gatandatu mu gatondo. Muhidimu yagirijwe kandi kunyuruza ababikira babiri bamuka muri Brezil mu mwaka wa 2020 abamarana indwi zirenga zitatu. Kuvuga bwicanyi butanguye muri Mozambique, abantu barenga 3,500 baramaze kwicwa, abandi 820 barataye ingo zabo baromoka. Washington, ijwi ry'Amerika. Meyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Uburusiya na Leta z'Ubumwe za Amerika barateranya amajambo ku kibazo ca Ukraine mu kanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku musi wa mbere. Ni mu gihe Ubwongereza na Amerika bagabisha gufatira ibihano akagwi k'abasirikare b'abatunzi b'Uburusiya k'abategetsi b'abatunzi b'Uburusiya mu gihe Ukraine yoterwa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nabo barongeye kuganira kuri telefone ku ncuro igira kabiri mu misi ine mu twigoro turiko turakogwa n'ishiramwe utani two kubuza Uburusiya gutera Ukraine. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko Uburusiya bufise abasirikare barenga 100,000 ku mbibe buhana n'ibihugu bibanyi. Yavuze kandi ko Uburusiya butekanya kongereza ingabo zabwo muri Belarusiya mu minsi iri imbere. Ariko ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasile Nebenzia yarahakanye ivyo vyagirije, yongera avuga ko atamutegetsi w'Uburusiya arigera avuga ko Ukraine izotera, kandi ko abanya-Ukraine bariko barahendwa n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Umutegetsi wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ko umwanya ugiye kugira hafundikwa amasezerano ya nucleaire na Irani. Ambasaderi asaba Irani kwemera kuganira na Amerika amaso mu yandi kugira haboneke amasezerano yihuta. Uwo mutegetsi yavuze ko porogaramu ya Irani yegereje ku rugero rwo gushika ku kigwanisho ca nucleaire mu gihe atacokorwa vuba. Ibiganiro biheruka Vienne muri Autrichia byo kunagura ayo masezerano byaragiye mu karuhuko mu ndwi iheze. Amasezerano ya mbere yari yaremereye Irani gukurwa ko ibihano nayo igahagarika porogaramu yayo ya nucleaire, ariko Leta z'Ubumwe za Amerika yaciye yikura muri ayo masezerano ku butegetsi bwa Donald Trump buca bufatira Iran ibindi bihano mu 2018.
Perezida Joe Biden agishika ku butegetsi yarafashije gusubira muri ivyo biganiro, ariko Amerika ikiserukirwamwo n'abanyamuraya mu guhura n'igihugu ca Irani. Mu ndwi iheze Irani niho yavuze ubwa mbere ko yugururiye imiryango yo kuganira imbonankubone na leta zunze ubumwe za Amerika. Amerika nayo ica yishura ivuga ko nayo nyene yiteguye muri ivyo biganiro. Washington, ijwi ry'Amerika. Kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2022, radiyo yanyu ijwi ry'Amerika irarumanye imyaka 80 ishikirije ibiganiro vyayo. Kuva mu 1942 ijwi ry'Amerika rishingwa ryashikirije amakuru n'ibiganiro biciye ku radiyo, kuri televiziyo no ku mbuga hwaniro mu ndimi 40 ku bantu bagereranywa n'imiliyoni 278 bo ku isi burindwi kundwi. Ne mu makuru y'inkino, kuri uyu wa gatatu niho Senegal ihura na Burkina Faso, nayo ejo kuwa kane Cameroon itane mu mitwe na Misiri. Ni muri demi finale canke igice ca kabiri gishira ica nyuma cizo nkino. Urukino rwa nyuma rw'iri higanwa ruzoba ku munsi w'Imana uza ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa kabiri dutanguye. Niho hazomenyekana umugwi uzotahukana igikombe c'iryo higanwa nyafrika. Alois Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri uyu wa mbere u Rwanda rwafunguye umupaka wa Gatuna uruhuza na Uganda, wari umaze imyaka 3 ufunze. Hino urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Uyu ni umuturage uturiye umupaka wa Gatuna. Mu Burundi, Perezida Evariste ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba bakoresheje amafaranga akatwa ku mishahara y'abarimu buri kwezi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC watangije uburyo bwo kugenzura ibipimo n'inkingo bya COVID-19 bitangirwa mu bihugu 6 bigize uwo muryango. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari uburyo bwo kurwanya abakoresha ibipimo by'amagendu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko EAC watangaje ko washizeho uburyo bushasha bumeze nka murekarengane bwo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. EAC isigura ko ari uburyo buzokoreshwa haba ku mipaka canke ku bibuga vy'indege mu bihugu 6 bigize uwo muryango, arivyo u Rwanda, u Burundi, u Buganda, Kenya, Tanzania na Sudani y'Epfo. Peter Matuki, umunyamabanga mukuru wa EAC, mitangazo yashize habona avuga ko iyo murekarengane izoshigwa muri telefone, gutyo umuntu wese akerekana ko ibipimo yakorewe canke incanco yahawe zemewe. Ubushikiranganji bw'u Rwanda bwita amagara y'abantu burashima ubwo buryo bushasha bugiye gutangura gukoreshwa mu bihugu vya EAC mu kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Ningabira Amahoro Julie, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, yasiguriye ijwi ry'Amerika ingene ubwo buryo bukoreshwa. Kuvuga ngo niba umugenzi akeneye kujya gukorera ingendo muri ibi bihugu, muri aka karere, aho azajya yerekana ko yakoresheje icyo kizamini anyujije muri iyo application ya telefone ya EAC Pass, izajya ibasha kwemeza ko koko icyo kizamini ari ukuri, yagikorewe na laboratoire bifitiye ububasha
ni uburyo bukoreshwa nka mobile application cyangwa se porogaramu ya telefone, aho azajya ajya gukoresha ikizamini bakamushyiriramo amakuru yose muri iyo application, azajya aba downloadinze n'ibisubizo byacyo, amaze kubibona abishyirirwe muri iyo application, noneho aho agiye ajya ashobora kwerekana cya kizamini binyuze kuri EAC pass, nabo babashe kugenzura koko bakoresheje kode azajya aba yahawe, ikajya muri iyo porogaramu mu bihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba, bityo bakakwemerera ugakomeza. EAC yamagarira ibihugu byose bigize uwo muryango kwijukira gukoresha ubwo buryo kugira ngo ntihagire umunyagihugu azobuzwa kujabuka urubibe kubera igihugu ciwe kitarabwemeza. Aha niho ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe amagara y'abantu buhamagarira abantu bakunze gukora ingendo mu bihugu bya EAC gushira no gukoresha ubwo buryo mu matelefone yabo ngendanwa. Turashishikariza kuyikoresha kuko iroroshye, ni application ya telefone ushobora gukoresha kandi iboneka kuri za telefone zose umuntu akoresha, tekinoloji zose, ikoranabuhanga ryose rya telefone umuntu akoresha. Ashobora kubakoresha iyo bita iOS cyangwa se Android, aho hose ashobora kugera kuri iyo application akayitereshaja, akayishyira muri telefone ye, ikamusaba gutanga email ye na nimero ya telefone n'ibindi n'amazina ye n'imyirondoro ye, bityo agatangira kuyikoresha nta kiguzi, kandi ifite umumaro ku gutuma ibisubizo bikoreshwa mu ngendo biba ari ibisubizo by'ukuri. Turashishikariza abantu bose kuyikoresha. Ubu ni n'uburyo bwo kurwanya ubusuma canke aboshaka gukoresha impapuro z'amagendu zerekana ko bakingiwe canke bipimishije ikiza ca coronavirus, nk'uko uwo muvugizi yabigarutseko. Urabizi neza yuko ahari abantu ntabwo habura uruntu, ntabwo mu by'ukuri ari igitekerezo cyaje kubera ko habayeho amanyanga, ariko ayo manyanga nayo ashobora kubaho. Ngira ngo mwagiye mubona na hano mu Rwanda abantu bagenda bagaragaza ibizamini bitari byo, ababeshya, nubwo bitari ibintu bikunze kugaragara cyane, ariko biba bihari. Gusa nanone ubu buryo bwashyizweho ni uburyo mu by'ukuri busa n'ubukumira na mbere y'uko ibyo bikorwa bigenda bigaragara ku bwinshi, kuko ntawe ushobora kwihimbira ibisubizo by'ibizamini ngo agende abyerekana. Icyo gihe ubu buryo burabikumira, kandi bugatuma koko ufite ikizamini, ufite igisubizo kiri negative cyangwa se kigaragaza ko adafite COVID-19 ari we wemererwa gukora izo ngendo. Ni mu buryo bwo gukumira kurusha uko bwaba uburyo bwo kurwanya ibyaha byamaze gukwira mu bantu. Mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC, u Rwanda nico gihugu cabaye ica mbere mu gukoresha ubwo buryo buzofatwa nka murekarengane mu kurwanya umugera wa corona muri ako karere. Umuryango wa EAC umenyesha ko uri kuravugana n'ibihugu vya Buraya na Amerika kugira ngo ubwo buryo buzokwemegwe, maze abanyafrika y'ubuseruko bagiyeyo berekane ko bakingiwe canke bipimishije umugera wa corona biciye muri ubwo buryo bwiswe EAC pass. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba bakoresheje amafaranga akatwa ku mishahara y'abarimu buri kwezi. Ni nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu rwego rw'uburezi muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Wari Kaneza. Mu nyigisho zo gukundisha igihugu zo mu mpera z'indwi ku munsi wa gatandatu ku muhingamo, niho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ivyo vyagirije. Yariko abonana n'urwaruka rwikorera utwarwa mu Burundi, bikaba vyabereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu majambo yiwe yavuze ko amafaranga y'amasendika y'abarimu adasuzumwa aja mu bwicanyi n'iterabwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye: abakuru barya amasendika ubwishime bafise n'amahera y'abarimu birirwa bararya bagaca bagumura muza jahe kontora abarimu ingene bangana mu Burundi bakotiza kahe ku kwezi burya harimo munsi y'imiliyoni amajana 5 ko yaharura aja dufate tuti imyaka 10 iheze amahera yose bakotije twereke ico mwakoresheje kamwe nayo mahera yitwa niyaja muri terrorisme amahera da kontoro batamenye yaje niyaja mu bwicanyi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanagabisha abarimu bavuga ko bashobora kuja muri yegeregere, amenyesha ko azoca bakura mu kazi abasubirize n'urwaruka rushomereye kandi ko batazigera batsinda leta nubwo boyishengeza mu butungane. Kugira greve
iracabaho abazosiba gukorera igihugu umushahara ntibasubira kuronka namba je navuze baraca bigira muri ADF hari ikongo je n'urugamba ndarubuze ufise ico usaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo kazova mugiye kugwana mama jewe kugwana muri iki gihe iki kinjana mu Burundi bugezeko none iyo si shetani kayemu turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca durufata ko tugwigishiriza ubwo nyene ruce ruza rugusubirira mu kibanza nawe ujaho ugwahora ngo zoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije impact iyo kwicira rubi iyegeregere Perezida Ndayishimiye avuga amasendika y'abarimu yagabishije kuyikora ku itariki ya 14 ku kwezi kwa mbere inyuma y'imisi ne havuye agera ku mwumvikano n'ubushikiranganji bujejwe indero bumvikanishijwe na komite y'igihugu ijejwe ibiganiro irongowe n'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Twamaranye umunsi wose tuganira, byari ibiganiro vyiza cyane, abantu bakaganira bahana ijambo, bakaganira bubahana, bakaganira cane cane bashira imbere inyungu zabo bavugira, kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira n'abene gihugu b'u Burundi. Abarimu biyamiriza ingingo yo kubacamwe imirwi y'ababwirizwa gukaririzwa ubwenge babanje guhabwa ikibazo cyo gusuzuma ko ubumenyi bwabo bukwiye. Jean Manuma, mukuru w'urunani rw'abigisha FENASEB, aganira n'ijwi ry'Amerika yibutsa ko amategeko abemerera kugira igeregere mu gihe hari ico badahurije ko n'umukoresha. Uhereye ku ibwirizwa shingiro ukaja ku mategeko agenga akazi, ukaja rero no ku itegeko rigenga kuja mu masendika y'ibihumbi 2002, ugacuja rero no ku mategeko mpuzamakungu amwe bita amakonvansiyo. Ubwo burenganzira umuntu aburekuriwe n'amategeko ntacobuza ko abushira mu ngiro, kandi mbere ayo mategeko y'igihugu ashirwa ko mukono na kizigenza w'igihugu ariwe mukuru w'igihugu. Naho umukuru w'igihugu yabivuze uko arazi neza yuko ubwo burenganzira buhari, kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu kubera amabanga menshi gashobora kumucamwo. Jean Samandari, umukuru w'unani bafashe bige, nawe yasanga ibiganiro n'ubu ari byo bikwiye gushirwa imbere. Twifuza yuko haba abigisha canke leta, ubushikiranganji bw'indero boja hamwe bakigira ico kibazo hamwe kugira ngo batorere umuti hamwe. Abarundi baramaze ngo ibigiye inama bigira n'Imana. Manuma twari urunani rw'amasendika FENASEB babona ko ata muntu n'umwe yakwiye gushira imbere inguvu. Leta rero yemere ibiganiro ku bibazo vyose bizoyihuza n'abakozi. Nko mu gisata c'indero hari ibibazo vyinshi, umushikiranganji w'indero yicarire ibibazo ari kumwe n'abakozi na bose, abandi n'abigisha bafise ibibazo bitandukanye bariko babifuza yuko bitorega umuti. Inguvu ntaco zokiza, n'aka kanovera k'indero kiyongera. N'umunyamategeko Salvatore Minani yasigura ko igikwiye imbere ya byose ari uko impande zibiri zerwa n'amatati zirinda ingimba zigashira imbere umwumvikano. Greve rero si wo muti wategerezwa kuza imbere. Bwa mbere nuko abakozi n'abakoresha bagomba kwicara hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo kanaka, ariko rero kugira ngo greve zihere canke zigabanuke nuko bamwe n'abariya anye bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano baba bafitaniye. Kubigisha barenga 182 Burundi bufise bakorera mu mashuri ya leta bagera ku 30 nibo berekewe n'inyigisho z'ukarisha ubwenge umukoresha wabo yifuza kubaha nk'uko ubushikiranganji bw'indero bubimenyesha. Umukuru w'igihugu yemeza ko hejuru yo gushiraho umurwi uzokwiga ugacukumbura icyo amafaranga y'intererano z'abarimu akoreshwa neza, kandi nabo bigisha berekewe n'izo nyigisho vyanka vyakunda bategerezwa kuzijamwo. Avuga ko kuva kera narindi hamyeho kuraba urugero rw'abakozi uko rungana mu bisata bitandukanye. Eroje uri kane ijwi ry'Amerika. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda urafunguye guhera kuri uyu wa mbere, nyuma y'imyaka hafi 3 wari umaze ufunze. Gusa abantu bose ntibaremererwa kuwukoresha kubera ingamba zisanzweho zo kwirinda COVID-19. Abaturage basabwe kwihangana, ibihugu byombi bikabanza bigashyiraho uburyo bwo kwirinda COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboye. Isaa 6 z'ijoro zo kuri itariki 31 z'ukwezi kwa mbere nibwo umupaka uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe. Ntabwo hahise hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bitewe n'ijoro ndetse n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Gatuna. Usibye umuganda umwe wari utwaye imodoka nini wabashije kwinjira muri Uganda avuye mu Rwanda. Ibi byagendanye n'uko abaturage basanzwe bageraga ku mupaka bakabwirwa ko batemerewe kwambuka. Uyu ni umwe waganiriye n'ijwi ry'Amerika hari mu masaha ya mbere ya saa 6. Twumvise itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna n'u Rwanda bifunguwe. Dushimishwa n'uko
tugiye kureba inshuti zacu cyangwa imiryango yacu iri hariya i Bugande. Turaza tugeze hano Gatuna tugiye kwambuka baravuga ntabwo bikunze, biratubabaza cyane, ariko icyadutangaje nuko twageze bikava ngo twemerewe kwambuka imodoka z'imizigo. Njyewe nageze saa 12 za mu gitondo, nanjye kureba umuntu nayo yankorana nawe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka, ansaba mbega ateye uko bimeze niba dushobora gutangira akazi nta kibazo. Ugeze ku mupaka barambwira bati ntabwo uri bwambuka, na n'isaha tuvugana ntabwo turamenya amakuru ukomeza. Nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka nk'uko bari babyiteze, hari abandi bitagoye. Abanyarwanda bari baturutse muri Uganda. Ko mfiteyo umwana mu Rwanda yakoze accident mu bihe byashize, mbishaka kujyayo mbakumbuye, ariko ikibazo kikaba inzira. Ngeze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije, igihe kigeze birangira nyine bihuye n'uko imipaka ifunze. Ndavuga ati reka ntegereze, nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo. Igihe nyine kirageze ndavuga ati reka ntahe. Si abasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa, kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza. Dufasha n'abantu baba baturutse hakurya i Bugande baba badafite mobile money y'inyarwanda, kubafasha kwishyura mu bijyanye na covid y'ibipimo. Nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu, bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze mudufashe, tukajyayo tukabafasha, cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona. Ariko kuva bafunga izo gahunda zabaye nk'izihagazemo. Buri muturage winjiraga mu Rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya COVID-19. Ku Banyarwanda bo bashyirirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo kuba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe. Dr Jean-Luc Bienimana, umukozi wa RBC ari ku mupaka wa Gatuna, yasobanuye birimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Abo turi kwakira ni aba truck drivers n'abaritaniza, abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka. Icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije, utarabibonye tukamupima, tukareba ko banafashe vaccine, utayifite nawe tukamufasha. Urebye muri make ni ibyo turi gukora ku bava hakurya. Noneho abava mu Rwanda bambuka nabo ni kimwe, abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha b'abanyagihugu. Ubwo bava mu Rwanda bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine. Tukareba ko n'icyo kizamini yafashe gifite ya minsi 3 turigenderaho. Twe Abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane, ariko kuri testing bose uwinjira n'usohoka we testing iramureba, kuba yapimwa biramureba. Ikibazo cy'abaturage babuzwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka. Leta ikavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo. Amakuru arinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Suko imipaka yafunguwe ko covid yarangiye. Abaturage rero nibyo neza twarabisobanuye tubabwira tuti nibyo koko imipaka izaba yafunguwe, ariko nyaboneka nk'uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe, Rusumo, Cyanika n'ahandi, amabwiriza ya covid yobahirizwa. Ibihugu byombi bizabanza binabiganireho binagendeye kuri protokoli ziteganywa na East Africa ku birebana na covid. Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda ni bande? Uyu munsi mwabonye ko ibirebana n'amakamyo, abari bafite amakamyo, abashoferi bahise, ngira ngo n'Abanyarwanda basanzwe bari hanze binjira, abarezida, abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo barinjira. Abandi bose bagomba gusohoka, bagomba kugenda, ariko bubahirije ayo mabwiriza. Umupaka wa Gatuna wafunguwe kuri uyu wa mbere, wari warafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 nyuma y'uko u Rwanda rwari rwatangije imirimo yo kuwusana, ariko biza guhurirana n'uko rwashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga Abanyarwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera. Uganda nayo yashinjaga u Rwanda kohereza Abanyarwanda baza gutata igihugu cyabo. Umupaka wa Gatuna wabaye uwa mbere wafunguwe muri itatu ihuza u Rwanda na Uganda, irimo wa Kagitumba n'uwa Cyanika. Kugeza ubu ariko ntiharatangazwa ikindi gihe iyi mipaka yindi ya Kagitumba na Cyanika izafungurirwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubugande.
Tukivuga ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi, aratubwira ko ku ruhande rwa Uganda hatabayeho urujya n'uruza rwinshi ubwo uwo mupaka wafungurwaga. Abanya-Uganda benshi bari bafite amasiko y'uko umupaka ugiye gufungurwa, nuko ibintu bigahita bisubira nk'uko byari bisanzwe mbere y'ifungwa ryawo, ariko ntabwo ariko byabaye. Hari nk'uyu munya-Uganda wavuze ko yari aherekeje inshuti ye y'umunyarwanda ku Kigali mu muhango wo gushingura, ariko aza gusubizwa inyuma. Ensonga gye batuwadde bagamba tebanaba kugulawo officially. Ati barimo kutubwira ngo ntabwo barafungura umupaka byuzuye, uretse abemerewe kwambuka mu Rwanda n'abatwaye ikamyo bonyine hamwe n'abanyarwanda bafite indangamuntu z'igihugu cyabo. Abayine indangamuntu ez'Rwanda bebakiriza bokokusanga. Mu gitondo karekare abanyamakuru bari bazindukiye ku mupaka kureba uko ibikorwa by'umupaka biri busubukurwe, ariko nta kazi kenshi kagaragaye. Abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rwa Uganda nibo bambutse baja mu Rwanda, bagira inama na bagenzi babo, nyuma y'igihe gito baragaruka. Ushinzwe binjira n'abasohoka muri Uganda, Bwana Maserino Bwesige, yatangarije abanyamakuru impamvu uruja n'uruza rw'abantu rutahise rwemererwa. Priority is given to cargo trucks. Regarding the humans, we follow the East African. Ati imodoka zitwaye imizigo nizo zihabwa amahirwe ya mbere yo kwambuka. Ku bantu bashaka gukora ingendo zisanzwe hakurya no hakuno y'imipaka itandukanye, turakurikiza amahame yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yashyizweho n'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Ikintu nyamukuru ni uko tugira inama abantu kudakora ingendo zitari ngombwa cyane kubera icyorezo cya COVID-19. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu z'ibihugu byombi zigiye gutegura uburyo tugomba kwifata kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'icyorezo. Nyuma rubanda ruzamenyeshwa uko rwakora ingendo bisanzwe. And in due course the public will be informed about the normal smooth travel. Nubwo ibikorwa byose byo ku mipaka itandukanye bitahise biba nk'uko byari bisanzwe mbere, ifungurwa ry'imipaka uno munsi yari imaze hafi imyaka 3 ifunze, byaje nyuma yaho mu cyumweru gishize leta y'u Rwanda yatangaje ko umupaka wa Gatuna n'indi mipaka yo ku butaka izafungura guhera n'itariki 31 z'uku kwezi kwa mbere. Ibi byakurikiye inama hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hamwe n'intumwa zitandukanye za mugenzi we Yoweri Museveni wa Uganda, akaba intumwa yaherutse kubonana na Perezida w'u Rwanda yari umuhungu wa Perezida Museveni, Generali Muhoozi Kainerugaba, akaba nari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda. Mu butumwa bwasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, leta yavuze ko Uganda yashyizeho uburyo bwo gukemura ibibazo by'u Rwanda rwayisabye, hamwe no kwerekana ubushake bwo kurangiza zimwe mu mbogamizi zari zihari. Kuva icyo gihe leta y'u Rwanda nayo yagaragaje ko ishishikariye kugira ngo umubano mwiza hagati yabo na Uganda ugaruke. Bimwe mu bimenyetso akaba harabayemo kohereza intumwa mu mihango yo gushingura wahoze akuriye banki nkuru y'igihugu cya Uganda, Tumusime Mutebire, hano Kampala, hamwe n'i Kabare aho yari yashinguwe. Kandi Perezida Paul Kagame akaba ari yohereje muri uwo muhango intumwa idasanzwe, ari we wahoze ari umukuru wa banki itsura amajyambere ya Afurika, Donald Kaberuka. Bwana Kaberuka akaba hari amagambo yavugiye muri uwo muhango. My presence here as an envoy of my president, as I said, is a sign. Kuba ndahangaha nk'intumwa ya perezida wanjye ni ikimenyetso cy'ubushake y'uko ibihugu byombi n'abantu babyo babana mu bumwe n'amahoro. We know all that in recent times there have been some challenges, but we also know. Twese tuzi neza ko mu bihe bishize hari hariho ibibazo, ariko tunazi ko hariho ibirimo gukorwa n'abategetsi bacu kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe, kuko ni ibibazo byabonerwa umuti. Those issues because they are resolvable. Bitegerejwe ko mu minsi iri imbere ibikenewe byose bizaba byakozwe ku mipaka yose kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu rusubire nk'uko byari bimeze mbere y'imipaka gufungwa mu mwaka wa 2019. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose.